assurance BIC tubafasha iki? Murakoze cyane. Narije kurondera assurance ngaho. Assurance y'ubuhe bwoko? Assurance ngomba gufata urugendo. Karibu cyane turabikora ngaha ndabereka ubibatunganiriza. Impore rero. Namahoro. Ego namahoro nawe. Ego namahoro kabisa. Ego. Hariho umugenzi yambwiye yuko mushobora gutanga assurance jiwe mfise urugendo. Inama nzojamo izo mari zibiri. Nagira numve ko hari ibyo mukora ngaha ko hari icyo mumfasha. Ngaha muri assurance BIC turasura ingendo y'abantu bafashe urugendo bagenda mu makungu ko turamaze kubona yuko abantu iyo bafashe urugendo hari abagwara hari abagira ama accident bari mu rugendo hariho n'abapfa bigasaba yuko ikiziga cabo bagitahukana mu gihugu hariho n'abatakaza imabagaje canke n'abandi bagira ingorane ugasanga baragiraniye ingorane mu gihugu baba barimo bikaja mu mategeko turabatangira ingwara rero muri assurance BIC twaragiraniye partenariat n'ishirahamwe AXA Mahogi ishirahamwe rero rizidufasha guseruka ku muntu ubwo nyene akigira ikibazo umunywanyi wacu iyo yafashe urugendo akagira ikibazo akagira isanganya ari muri urwo rugendo ahamagara inimero ibiri kuri assurance yiwe baca bamuserukako mu kanyisasi none bisaba iki bimara umwanya ungari birabanguka cyane bisaba yuko ufise igitabo c'inzira passport ca tugutunganiriza ndatoboye mugende kuriha kuri kese muce mugaruka mutore assurance yanyu muzasanga nafije ego koresha assurance BIC koresha assurance BIC iyi assurance yanyu ego mugize ikibazo muca mutelefona kuri iyi numero yanditse ngaha muca basibuka ko mu mwanya isasi ego murakoze cyane murakoze nawe akazi keza karibu kandi